Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatanu igenekerezo rya 2023 Ruhuhuma 2024 ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira abanyororo 558 bararekuwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere w'inondwi nk'uko biri ku rubuga rwa X rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu abo batezuriwe bagirizwa ivyaha bito bito Evariste Ndayishimiye yabasavye kwitwara neza no kwijukira ibikorwa vy'iterambere mu ijambo ryo kwipfuriza abarundi umwaka mushasha Perezida Ndayishimiye yavuze ko bagiye kuraba uko abatagirizwa ivyaha bikomeye borekurwa hagati aho ariko umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH umenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 abari mu mabohero 11 baharurwa mu bihumbi 13 vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamanyene ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza nayo kandi mu ntara ya Muramvya umukuru w'agacimbirikanerwa harapfunzwe yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme afise nk'imyaka 15 aho ni ku mutumba Kanerwa muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya uwo murongozi hakaba ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu wa 14 Ruhuhuma 2024 amakuru ava kuri uyo mutumba akaba avuga ko uwo mwigeme yiga mu mwaka w'indwi yari yaje muhira kuri uwo murongozi ku mugoroba hikekwa ko yoba yari yaje kumwitura narirya ngo uwo mugabo hasanzwe akora ivy'ubupfumu abene gihugu basaba ko abakora bene ubwo bubisha bohanwa vy'akarorero kugira batuze iyo ngeso mbi itari imenyerewe kuri uyo mutumba vyinshi navyo kuri iriya nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo kandi abakora akazi gakenera umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batakigira ayo bacira nayo bamira kubera birirwa bicaye biturutse kwicikagurika ry'umuyaga nkuba twirirwa twicaye turindiriye umuyaga nkuba bukarinda bwira hata kintu na kimwe dukoze aho rero bamwe muri twebwe twatse amadeni kugira ngo turabe ko twokwiyungunganya tukaronka ico dukora ariko ntitubona ingene tuzosubiza ingurane z'abandi ngivyo ibishikirizwa nabo nyene bakoresha uwo muyaga nkuba nayo mu yandi makuru ariko aravurwa kandi nuko leta y'u Burundi na Tanzania bariko baratahukana impunzi ku nguvu abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania baraye bamenyeshejwe ko basigaranye amezi 10 gusa ngo babe bavuye ku butaka bwa Tanzania ni nyuma yaho usanzwe agenzura impunzi mu karere ka Kigoma John Warioba agendeye izo mpunzi kuri uyu wa kabiri akabamenyesha ko ivyo biri mu vyo bumvikanye na leta y'u Burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ko impunzi zose zitegerezwa gusubizwa i Burundi vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe hamanyene ukabandanya urashikirwa nano makuru kamwe ku kandi umwanya ku mwanya kandi ku gihe ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abanyororo 558 barekuwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere w'inondwi nk'uko biri ku rubuga rwa X rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu abo batezuriwe bagirizwa ivyaha bito bito Evariste Ndayishimiye yabasavye kwitwara neza no kwijukira ibikorwa vy'iterambere mu ijambo ryo kwipfuriza abarundi umwaka mushasha Perezida Ndayishimiye yavuze ko bagiye kuraba uko abatagirizwa ivyaha bikomeye borekurwa hagati aho umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH wo umenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 abari mu mabohero 11 baharurwa mu bihumbi 13 Sixte Virginie Nimuraba hawurongoye akabashikiriza ko muri abo abarenga ibihumbi 6 bari bakiburanishwa ni ukuvuga ko batari bwakatirwe umunyororo yabivuze ariko arashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'uwo murwi mu mwaka w'ibihumbi 2023 imbere y'inama nshingamateka
abashingamateka baciye bamubaza igituma abanyororo baguma biyongera mu mabohero n'icokorwa ntasubire kurengerwa. Yabishuye ko ahanini biva ku kutubahiriza amategeko. Aha asigura ko kubahiriza itegeko biraba abanyagihugu, indongozi, abajejwe igisata c'ubutungane n'ic'inyamiramabi. Kubwiwe bose baryubahirije ibitigiri vyogabanuka kuko hopfungwa bake. Ngivyo ivy'iyo nkuru. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere ngushikirize nino nkuru ivuga ko abakora akazi gakenera umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batakigira ayo bacira n'ayo bamira kubera birirwa bicaye biturutse kw'icikagurika ry'umuyagankuba. Twirirwa twicaye turindiriye umuyagankuba bukarinda bwira ata kintu na kimwe dukoze. Aho rero bamwe muri twebwe twatse amadeni kugira ngo turabe ko twokwiyungunganya tukaronka ico dukora, ariko vy'ukuri ntitubona ingene tuzosubiza ingurane z'abandi. Ivyo ni ibivugwa n'abakora ibikorwa bikenera umuyagankuba nko gusudira, kumwa, abacuruza amata n'abandi batandukanye, aho bavuga ko batakironka ingene bakora akazi kabo ka misi yose kubera umwanya wose umuyagankuba uguma ucikagurika. Nk'uko babitwiganiye kuri uyu wa 22 Ruhuhuma 2024 tubasanze mu mihingo itandukanye y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Bamwe mu rwaruka bagiye hamwe baka ingurane muri payeje bashinga inzu yo kwimosha salon de coiffure, bagira bati ntitubona ingene tuzoshobora kuronka amafaranga y'abandi. Tumaze kwimuka inshuro zitatu duhindura ikibanza kugira ngo tuje ahantu hadacika umuyagankuba kenshi, ariko hose dusanga arico kimwe. Umuyagankuba uracika umurongo wose ukaza mw'ijoro ata bakiriya tukironka, ugasanga umunsi wose duciye amafaranga hari hagati y'ibihumbi 5 n'icumi, mu gihe iyo umuyagankuba uhari twashobora no kuronka amafaranga arenga ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi ku munsi. Muri zone ya Kinama ya komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura nyene hari abagerageje no kurondera amabateri y'imiduga kugira ngo azoze arabasahiriza iyo umuyagankuba wacitse, ariko ngo nta kinini cahindutse kuko umuriro baronka udakora vyose kandi ugakora n'umwanya muto. Abo bose bagasaba ishirahamwe Regideso ko ryo baronsa umuyagankuba kandi utaguma ucikagurika umwanya wose, bagakora imirimo yo kwiteza imbere, narirya umukuru w'igihugu abahamagarira kwironderera ivyo bakora. Tubibutse ko kuri ico kibazo umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye ari imbere y'inama nkenguzamateka ku wa ndwi Ruhuhuma 2024 yamenyesheje ko icikagurika ry'umuyagankuba ririko riva cane cane ku mashini imwe muri zitatu ziri ku rugomero Rusumo Farzi yagize ikibazo, ariko akizeza ko umuyagankuba ugiye kuboneka ku rugero rushimishije hafatiye ku ngomero ziriko zirubakwa, aho yavuze ko nka Kabu 16 ruri mu ntara ya Cibitoke hamwe na Jiji Murembwe. Ese aho muherereye ibijanye n'umuyagankuba vyifashe gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa nuko leta y'u Burundi na leta ya Tanzania bariko baratahukana impunzi ku nguvu. Abarundi bahungiye mu makambi ya Nyarugusu muri Tanzania baraye bamenyeshejwe ko basigaranye amezi 10 gusa ngo babe bavuye ku butaka bwa Tanzania. Ni nyuma yaho uwusanzwe agenzura impunzi mu karere ka Kigoma John Warioba hagendeye izo mpunzi kuri uyu wa kabiri, akabamenyesha ko ivyo biri mu vyo bumvikanye na leta y'u Burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ko impunzi zose zitegerezwa gusubizwa i Burundi. Nta minsi yari iheze leta ya Tanzania yibukije impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta ko zihawe ikiringo kitarenga ukwezi kwa gitugutu ko bose bategerezwa kuba basubijwe mu Burundi. John Warioba akaba agira ati mwebwe mufise iwanyu, igihe co gusubira iwanyu cageze, amezi 10 gusa niyo musigaranye kuko amezi 2 amaze guhera. Ndagusavye mu bwitonzi harageze ko usubira muhira kugira urugo rwaruka ruronke indero nziza. Nico gituma mubwiye ko igihe cageze. Nkaba nizeye ko mugiye kwiyandikisha ku bwinshi kugira musubizwe mu gihugu canyu mu cubahiro canyu. Nimwarindira ko ico gihe kirangira, ivyo shobora gukwirikira canke kubashikira ntavyo nzi. Tanzania
irabakunda ishaka gukorana n'u Burundi ariko ntishaka impunzi z'abarundi ku butaka bwayo ntihagire uwabahenda iyi ni ingingo ya leta y'u Burundi Tanzania ndetse na HCR leta ya Tanzania yagiye yagiriza impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania kuba ari bo bateza umutekano muke mu makambi barimwo tubibutse ko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi havuga ko ata mpunzi yemerewe gutahukanwa ku nguvu yonyene itavyishakiye leta ya Tanzania hamwe yokora iryo kosa yoba ihonyanze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi leta y'u Burundi nayo ikwiye kuraba neza ntirwe muri uwo mutego ngo itahukana abarundi bari mu nkambi ya Nduta ku nguvu mu gihe bavuga ko umutekano wabo udakingiwe neza hari hakwiye kuba ubwumvikane hagati ya leta ya Tanzania HCR n'u Burundi bagatahukana abarundi bumva babishaka ariko ntihakore inguvu ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hari kavugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hamwe udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse yewe no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza